Mugenga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeje kugenda harumvikana umwuka mubi cane ku mupaka urahuza Uburundi ndetse n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda, ndetse Uburundi bukaba bukomeje kurunda abasoda benshi kuri iyo mipaka irahuza igihugu c'u Burundi n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Harakomeje kututumba umwuka mubi n'ubundi muri politike y'u Burundi hagati y'abanyepolitike bamwe na bamwe biganjemo abatavuga rumwe by'umwihariko n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, by'umwihariko Honorable Agatogwasa, umwe mu byagiye biravugwa yuko rero ari we yatsinze amatora aheruka y'umukuru w'igihugu, ariko bikaza kurangira byemejwe ko General Major Evariste Ndayishimiye ari we yatsinze amatora nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Arakomeje kugenda aba ikibazo kiremereye cyane ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu nyuma y'uko by'umwihariko akomeje gushimangira yuko rero azitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ngaha mu Burundi mu matora yimirijwe by'umwihariko, ariko kandi hakaba hakomeje kugenda araboneka utunenge ndetse n'imbogamizi ziriko zirashyirwaho na General Major Evariste Ndayishimiye, aho ariko aragaragaza ko by'umwihariko adashobora kuzemera ko bitozanya ikibanza cy'umukuru w'igihugu nubwo atari karabyerura, ariko amabwiriza yasohotse akaba ariko arabishimangira, ndetse hakaba hari amakuru yagiye ahabona agaragaza neza yuko by'umwihariko Uburundi by'umwihariko bukomeje kugenda by'umwihariko buragaragaza ko rero butishimiye kuzitozanya ikibanza cy'umukuru w'igihugu nyine n'uyu munyepolitike Honorable Agatogwasa. CNDD-FDD ikaba ishaka gukomeza kwiharira ubutegetsi bwo mu Burundi. Biravuga ko uyu nguyu Honorable Agatogwasa yaba yatanguye gukorana na bamwe mu bagerageza by'umwihariko kugwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Hari bamwe bagaragaza ko Honorable Agatogwasa byamubabaje by'umwihariko mu matora yaheze, aho byashimangirwaga yuko ari we rero yatsinze ayo matora, ariko bikaza kurangira byemejwe ko atari we yatsinze, ibyatumye atangira gutekereza by'umwihariko ko yotangura kwifatanya n'abamwe rero mu bansi b'abarundi, cyane cyane abashobora kuzogaya ibitero bakaca barafata ubutegetsi ngaha mu Burundi. Nyuma y'ibyo byose rero by'umwihariko biravuga ko nyuma yo kongera kumenya neza yuko bidashobora kuzomworohera kugira ngo yitoreze ikibanza cy'umukuru w'igihugu, hari amakuru avuga yuko yamaze gutangura by'umwihariko gahunda ndetse by'umwihariko n'imigambi igiye itandukanye ikomakomeye cyane yo kugerageza kwifatanya na bamwe mu banyepolitike bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko bw'u Burundi nk'uko byama biragaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusomera cange akomeza kugenda by'umwihariko aratugeraho. Biriko biravugwa ko by'umwihariko biravuga ko CNL ya Agatogwasa by'umwihariko yagirizwa gukorana n'imihari y'iterabwoba nk'uko byoma biragaragara cange byoma biratangazwa nk'uko amakuru yama aradusumira. Ikete y'umushikiranganje by'umwihariko Marite Niteretse by'umwihariko yaje kugenda irashigwa ahabona uyu munsi kwigenekerezo rya 15 Kigarama 2024 by'umwihariko kuri Agatogwasa. Riravuga ko by'umwihariko uyu mukuru wa CNL cange ko bayoboka CNL yiwe by'umwihariko rigaragaza neza yuko uyu mukuru w'umugambwe CNL nyine kuba muyoboka akanawuserukira imbere by'umwihariko nubwo utari wemerwa n'amategeko watanguye gukorana n'abaterabwoba n'imihari y'iterabwoba nk'uko byoma biragaragara. Nyuma y'amajambo aherutse gushira ahabona, aho yaje kugenda ashimangira yuko rero ibiriko biratangazwa na General Major Evariste Ndayishimiye bigaragaza cange binamukumira yuko by'umwihariko atariko adashobora kuzoroherwa kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, agashimangira ko ibyo ngibyo bitomukanga ndetse by'umwihariko bitomutera ubwoba nk'uko byoma biragaragara cange nk'uko byoma biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda aratugera cyangwa amakuru akomeza kugenda aradusomera, akaba ari karashimangira ndetse agaragaza neza yuko ubwe yivugiye ko n'ubundi nibidaca mu nzira ya demokarasi bizoca biraca mu yindi nzira, ibyatumye rero benshi bashimangira ko yoba afise izindi mbaraga yizeye cyangwa se ibindi bishobora kuba byomufasha nk'uko byoma biragaragara cyangwa biratangazwa. Turagaruka kuri ikete by'umwihariko y'umushikiranganje Marite Niteretse by'umwihariko iriko irasobanura byinshi bigiye bitandukanye. Muraza kunyemerera ngaruke ku makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arongoye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo canke n'intwaro rusange ya Kongo, biravuga ko yamaze gushika i Rwanda mu gihugu cya Angola, aho yitabiriye ibiganiro biramuhuza na Perezida Paul Kagame rero arongoye igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Ni mu biganiro bigendanye by'umwihariko no guhosha umwuka mubi, umwuka ushobora kuzoteza ingwano wari uriko uratutumba hagati y'impande zombi, hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni ibiganiro biraza kurongorwa na by'umwihariko Perezida João Lourenço asanzwe arongoye igihugu ca Angola. Ndabahaye ikaze mwese sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza
bari imbere mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze. Turabaha ikaze abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, by'umwihariko ndabaha ikaze abatwumviriza bari by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko mumeze neza, turanabifuriza by'umwihariko uwa Mungu mwiza, Uwiteka abahezagire cyane. Turabifuriza by'umwihariko gukomeza kuronka ibyiza byose mwifuza kandi musozere neza uyu mwaka. Kandi by'umwihariko ndabashimira by'umwihariko abanywanyi b'ibiganiro byacu mukomeje kugenda muradukurikira, babwira ngo nyamuna by'umwihariko nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri no monesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV, bisanda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Abatwumviriza bari ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese ndabahaye ikaze tuyatangurire mu Burundi by'umwihariko aho tugiye kugaruka ku idonido ry'amakuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa mu Burundi. Ikaze by'umwihariko tuyatangurire by'umwihariko kubikomeje kugenda biravugwa mu Burundi. Mu nyuma y'uko rero mu Burundi hakomeje kugenda hitegurwa amatora, hari ku Burundi bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko burahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, cyane ibibazo byiganjemo ibibazo bigendanye n'imigenderanire ndetse n'ubukungu butifashe neza n'umutekano utifashe neza, ndetse agakubitirwaho by'umwihariko no kwitegurira neza amatora yimirijwe mu Burundi mu mwaka uza w'2025 azasozera 2027 asozerwa n'ay'umukuru w'igihugu. By'umwihariko bamwe baratangura kugenda bavuga yuko Honorable Agatogwasa yatanguye gukorana n'imihari y'iterabwoba isanzwe iragwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ibibaye mu nyuma y'uko General Major Evariste Ndayishimiye amaze imisi by'umwihariko ashimangira ko adateze kugurura imipaka iramuhuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Hari benshi by'umwihariko bashimangiye ndetse banagaragaza neza ko ibyavuzwe na General Major Evariste Ndayishimiye ari by'umwihariko uburyo bwo kugira ngo amatora azoce aragenda neza kuko byabaye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icyakora muri Kongo buracya baratora by'umwihariko kwigenekereza buracya baratangura amatora guhera isasa z'ijoro. Imipaka yo ku butaka by'umwihariko yarugawe ndetse niyo mu kirere, ibyatumye by'umwihariko amatora abasha kubaho mu mutekano, nubwo rero hatagiye harabura imvuru zigiye zitandukanye ndetse no kwiba amajwi. General Major Evariste Ndayishimiye by'umwihariko mu nyuma y'ibirego yakomeje kugenda ashinza u Rwanda, benshi bakagenda bagaragaza ko ari uburyo bwo kugira ngo abashe kubagumishije imipaka by'umwihariko mu gacerere kugira ngo amatora abanze asozere. Hari bamwe by'umwihariko batanguye kugaragaza yuko bafise amakuru akomakomeye cyane agaragaza yuko Evariste Ndayishimiye bitazoca biramuhira nk'uko byoma biragaragara cyangwa nk'uko byoma biratangazwa. Amajambo ubwa Evariste Ndayishimiye amaze imisi ariko aratangaza ndetse by'umwihariko n'inyandiko zosotse ziragenga amatora yimirijwe mu Burundi zirateye impungenge. Ubwabyo by'umwihariko zaratumye abanyepolitiki bamwe na bamwe bagaragaza uburakari ndetse banagaragaza ko batishimiye ibiriko biraba mu Burundi. Honorable Agathon-Rwasa by'umwihariko byavuzwe ko ari we yari yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba ngaha mu Burundi, ariko biza kwemeza neza ko atari we yabashije kuba yatsinda. Mu nyuma gatoya by'umwihariko mu misi iheze, ubwo rero by'umwihariko yari yarambuwe seneri yiwe by'umwihariko ariko akagira abamuyoboka, yaratanguye kwisuganya ndetse atangura gutekereza gukora urunani ngo yihuze n'indi migambwe baciye barahangana na CNDD-FDD. Ariko kandi by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye biravuga ko nyuma y'amatohoza yabaye hakamenyekana neza ko abanyagihugu ndetse n'abandi babarizwa muri CNDD-FDD batagishaka gutora nyiricyo Evariste Ndayishimiye, bakaba bashaka kuzotora Honorable Agathon-Rwasa. Byatumye General Major Evariste Ndayishimiye atanguza gahunda ndetse atangura ngo gutekereza ingingo zimwe na zimwe zizogonga Honorable Agathon-Rwasa ku buryo bizotuma atabosha kuba yo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko byoma biragaragara cange biratangazwa. Amakuru yama aradushikira cange amakuru yama aradusumira komeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse ariko yerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda amakuru akomeza kugenda haratugeraho mu mwanya. Rero aravuga ko abanyagihugu benshi batari ko barishimira amajambo ariko aratangazwa n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, nubwo rero by'umwihariko yari ariko ashimagiza ibikorwa bya BRB nk'uko amakuru yama aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugera bivuga. Hari bamwe mu banyagihugu batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero bababajwe no kuba babayeho mu buzima butameze neza, nyamara mu gihe Burundi bwahoze ari kimwe mu bihugu bikomakomeye cyane nga mu karere k'ibiyaga binini,
ariko gushika none uno mwanya abanyagihugu b'abarundi akaba ari bamwe rero mu banyagihugu by'umwihariko babayeho nabi, babayeho mu buzima buzimvye, ubuzima butari bwiza. Abanyagihugu benshi cane cane abegereye imipaka ihuza igihugu c'ababanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi by'umwihariko barakomeje kugenda batakamba basaba General Major Evariste Ndayishimiye ndetse n'abategetsi by'umwihariko b'abarundi gukora iyo bwabaga kugira ngo bugurure imipaka bace bararonka by'umwihariko ibyo ibishobora kuba bubafasha by'umwihariko cane ibifungurwa baca barakura mu Rwanda. Ariko inzego z'umutekano z'u Burundi zirababera ibamba zigaragaza neza yuko u Burundi by'umwihariko atakintu na kimwe bubuze, by'umwihariko baca barafata ingingo yo kugara iyo mipaka ndetse no kwashira bamwe mu basoda baremere cane bacungera umutekano waho. Umukuru w'igihugu c'u Burundi by'umwihariko yaje kugenda agaragaza yuko rero ifaranga ry'u Burundi rigiye kuzazamurwa by'umwihariko ku gaciro kakomeye cane, ndetse anavuga yuko rero ibihano bimwe na bimwe byakoze ku banki nkuru y'igihugu izwi nka BRB by'umwihariko ari bimwe mu byatumye amahera mvamakungabura ndetse n'amahera by'umwihariko y'amarundi ata agaciro, ariko agaragaza neza yuko ivyo bihano byakuwe ndetse ari nayo mpamvu by'umwihariko Burundi bugiye gutanguza by'umwihariko ibigega bigiye bitandukanye cane bizofasha aya mabanki amwe namwe mu kuzahura ubukungu nk'uko byama biragaragara. Evariste Ndayishimiye yagarutse ku bigendanye n'iterambere ndetse no ku bigendanye n'umutekano, aho yaje kugenda arashimangira yuko abansi b'u Burundi uzuragerageza kwitambika Uburundi akazobwitambika imbere bazoca baramugonga nk'uko byatangajwe. Evariste Ndayishimiye akiri by'umwihariko ku bikorwa by'ibanki ati banki nkuru y'igihugu by'umwihariko BRB itegerezwa kugarukana agateka kayo, by'umwihariko itegerezwa kubaho kandi by'umwihariko ikubahwa, uzoyigaya azoba agaye igihugu kandi uzoba ari umumenja tuzomwiruka ko. BRB irategerezwa kugarukana ubutegetsi bwayo ku mabanki byanga bikunda, tugarukane agaciro k'ihera rero ry'u Burundi kandi mwese muzovuga muti ibyo yavuze ngibi ndabivuze, mwese mukoranye kandi Imana niyo rero cabona agaciro k'ihera ry'u Burundi gategerezwa kubaho by'umwihariko kandi kakaboneka. Ibyo nyine nk'uko natanguye ndabivuga, ibyo by'umwihariko umukuru w'igihugu nyine cyo Evariste Ndayishimiye yabishikirije ku munsi w'ejo haheze ku igenekerezo rya 13 Kigarama 2024, aho yariko rero yugurura ikese y'isabukuru by'umwihariko iharugwa mu myaka 60 y'abanki nkuru y'igihugu c'u Burundi BRB imaze iri ku kivi. Njewe ndiko rero ndagira by'umwihariko mobilisation generale kubyerekeye production amahinguriro, iyo ni strategique by'umwihariko umukenyuro wa mbere. Mobilisation by'umwihariko nk'uko byoma biratangazwa umurundi wese by'umwihariko atazokwemera kuja by'umwihariko ku kivi tuzomubwira agume rero ajyamye mu gitanda iwe. Kuri abo bakozi ba leta utazokwerekana mu gisata akoreramwe rero ico abanyagihugu bungutse mu bikorwa byiwe azoca arataha, ni ukuvuga rero umwe wese azoharugwa ku gahanga kiwe by'umwihariko ataco amariye abenegihugu ace avamwo nk'uko byoma biratangazwa. Nyirico Evariste Ndayishimiye by'umwihariko arakomeje kugenda agaragaza amajambo akomakomeye cyane mu gihe Burundi bugiye kwitabira amatora, cane amatora agizwe n'abanyeguriza amateka ndetse n'ashinga amateka ndetse n'abakuru b'imitumba, ndetse amakuru akaba akomeza kugenda avuga ko aya matora azoca by'umwihariko arasozegwa na bamwe mu bagize by'umwihariko abazitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko byoma biragaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira kandi aravuga ko u Burundi by'umwihariko cane muri CNDD-FDD bakomeje kugenda barikoma ibikorwa bigiye bitandukanye by'umutama, ndetse akaba n'incabwenge Honorable Agatogwasa by'umwihariko ndetse n'abayoboke biwe bo muri CNL nk'uko byama biragaragara. Evariste Ndayishimiye aravuga ko afise ubwoba bw'uko rero by'umwihariko yoba by'umwihariko atinya kwitozanya by'umwihariko ku kibanza cy'umukuru w'igihugu n'uyu Honorable Agatogwasa mu nyuma
y'uko rero havuzwe ko yabashije kuba yo mutsinda mu matora yabaye by'umwihariko mu myaka iheze, ndetse aya matora akaba yaraje gutuma rero by'umwihariko abo muri seneri bavuga ko rero aribo bari baratsinze amatora, nyamara bikaza kurangira by'umwihariko aya matora ndetse niyo nsinzi yegukanywe cyangwa se itangajwe kuri bamwe rero by'umwihariko mu bo muri CNDD-FDD. Kugeza ubu CNDD-FDD iriko irakora iyo bwabaga kugira ngo ibashe kuba by'umwihariko yotahukana insinzi mu matora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, nkuko vyoma biragaragara canke nkuko byama biratangazwa. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko Denise Nkurunziza by'umwihariko akaba ari umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza yaroza atwara igihugu c'u Burundi, by'umwihariko yongeye kumererwa nabi, amagara yiwe akaba atifashe neza. Ibi turiko turabisoma mu butumwa twarungikiwe by'umwihariko n'umukozi wiwe imuhira, aho yavuze yuko yaje kurungikwa ku bitaro bya Chila Hospital mu nyuma y'uko rero by'umwihariko yaje kugenda by'umwihariko afatwa n'indwara zitaramenyekana. Ni mu nyuma y'uko rero amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko Denise Bucumi Nkurunziza by'umwihariko yamaze kurakarira cyane CNDD-FDD mu nyuma y'uko rero nubwo bitigeze biravugwa yashinjije kuba yaragize uruhara by'umwihariko mu kugandagura umutware wiwe cyangwa se by'umwihariko uyu nguyu Petero Nkurunziza nyine umugabo wiwe. Amakuru ariko aradusumira aravuga ko rero abo umuryango wa Denise Bucumi Nkurunziza ari bamwe rero mu bashigikiye Honorable Agatogwasa. Ibi byatumye by'umwihariko hibazwa niba rero by'umwihariko ari abo muri CNDD-FDD bo bariko bakoze iryo baracange ayo mahano, by'umwihariko bakaba babashije kuba bamukorera ikibi kugira ngo hadakomeza kugenda arabashigikira mu nyuma y'uko rero asanzwe arafise abayoke bakomakomeye cyane benshi. Uyu nguyu arasanzwe arafise ishengero nga mu gihugu c'u Burundi izwi nka Eglise de Roche, imwe rero mu mashengero akomakomeye cyane afise abayoke benshi, kujya rero by'umwihariko abayoke biyo baramutse bayobotse Honorable Agatogwasa yoca arabona intsinzi mu kanya nko kuguhumbya. Ibi byaje gutuma rero benshi bongera kwibaza by'umwihariko Denise Bucumi Nkurunziza ndetse na Agatogwasa by'umwihariko igihe batigeze kwitaba ibirori byo kwimika President Evariste Ndayishimiye ubwo yaragiye by'umwihariko kwimikwa ngo atangure kurongora Uburundi. Icyo gihe gusiba kwabo by'umwihariko kwarabonetse cyane kandi kwariko kuravugwa cyane bikomakomeye cyane, ndetse kongeye kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko kandi ibyuko rero ibyuko by'umwihariko batigeze baritaba ibyo birori byari bimaze n'imisi biriko birahanwahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye. Umupfasoni Denise Nkurunziza by'umwihariko icyo gihe ari mu kigandaro nyuma y'imisi 10 apfakaye. Umushinga ntahe wiwe by'umwihariko Petero Nkurunziza by'umwihariko akaba icyo gihe ataranashingurwa. Hari benshi batanatahura ingene rero by'umwihariko kwimika umusubirizi by'umwihariko Samurangwa nkuko rero bo bamwe banamwita bikogwa, kandi by'umwihariko uwusubiriwe ataranahambwa mu migenzo y'ikirundi by'umwihariko caraziraga ko yuko rero Samurangwa yimikwa umwami atarahambwa, ahubwo by'umwihariko Samurangwa yahora yimikwa ku munsi wo kuva ku rupfu, nkuko rero by'umwihariko tubisanga mu gitabo imigenzo y'ikirundi cyanditswe n'umuhisi Patiri Yohani Batista ntaho kaja by'umwihariko ku munsi wo kumarigwa kuva ku rupfu niho rero by'umwihariko bimika umwami wundi. Hari benshi rero by'umwihariko bagumanye ikibazo cy'ingene Uburundi bwinjiye mu misi mikuru rero yo kwimika by'umwihariko Evariste Ndayishimiye, nyamara by'umwihariko abandi by'umwihariko batari barabikora nk'uko byama biragaragara. Iki gihe benshi barafashe ingingo ndetse banagaragaza ko by'umwihariko atakabuza ari ibigaragaza neza yuko CNDD-FDD ariko yagize uruhara rukomakomeye cyane mu kugerageza guhotora ndetse no kugerageza by'umwihariko kurugandagura uyu munsi Petero Nkurunziza. Uhereye icyo gihe biravuga ko rero Denise Bucumi Nkurunziza atorohewe, ndetse yagiye arakubakubana ndetse yaragiye ararebana ayingwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye nyine azwi ku izina rya Angelina Ndayishimiye, aho bivuga ko yagiye aragira uruhare mu bikorwa bigwanya by'umwihariko uyu mama buntu uyu nyine umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza nkuko byama biragaragara, ariko avuga yuko rero Imana ariyo yonyine ishobora byose, ishobora kuba yoca iramuhorera.
mu nyuma yo kugaragaza umubabaro ugiye utandukanye by'umwihariko ku rupfu rw'umugabo wiwe. Hari amakuru avuga ko rero by'umwihariko nubwo amagara yiwe atifashe neza, akomeje gushyigikira ndetse no gutanga ubutumwa bugiye butandukanye ku mbuga ngurukanabumenyi bwo gushyigikira abo muri CNL abayoboka umushingamateka Honorable Agathon Rwasa nk'uko byoma biragaragara. Hari amakuru avuga ko rero Honorable Agathon Rwasa nawe aherutse kwibaruka by'umwihariko Ikibondo, nawe rero by'umwihariko ariko aragerageza kuzokora iyo bwobaga kugira ngo azabashe kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ndetse azabashe kuba yotahukana insinzi. Hari amakuru avuga ko bamwe mu banywanyi bo muri CNDD-FDD bamaze kurambirwa intwaro ya CNDD-FDD bakaba bashobora kuzoyoboka intwaro ya bakaba bashobora